murabona ibintu by'umupira w'amaguru hariho abantu babaye celebre batunze ngira ngo sinzi kuko ruteye ubwoba kubera umupira w'amaguru. Hari abandi burya bawugiyemo biranka ahubwo n'imvune zirabomora. Imana yacu nidutabara. Hari abafata mikrofone akaririmba aratanguye kuririmba gusa ubuzima bugaca bugenda neza, ariko hari abandi baje mu byo kuririmba bikanka, ibi byo kugira amakomedi hari ababijamwo yagira bikanka, ibyo gukina amafilimi hari ababijamwo bikanka, ibyo kudandazi n'ibindi. Ariko iyo umuntu atumbereye mu c'Imana yanyegejemwo ikimenyetso rurangiranwa kimukura mu kagaye, mu gasuzuguro, mu gakengegwe, kimuhindurira amateka, kimuhindurira ubuzima, uyo muntu bicamwo ugasanga mbere nuvuga ngo byo ntibinamusavye n'amaeforo maremare cyane ngo ahangayike nk'uko yahangayitse mu bindi. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunze ba kino kiganiro igitondo gishasha cyacu cuno munsi. Rero Yosefu yamaze igihe kitari gito abona bitarakunda, ariko yagumanye ya nyenyeri imuranga kwica Imana yamusezeraniye ari kuzoba uganza ku rwego rwo hejuru. Mwiyumvire rero Potifari na muka Potifari bahavuye bamubona ari wasigara icegera c'umwami, agendera mu mukogote wa kabiri kuw'umwami, yambaye impeta y'umwami, afise n'ikashe y'umwami, nabo mu rugo ibwami ari wabakontorora. Mwiyumvire ingene vyagenze. Sinzi ko kumbure bubahwa kumuturukira no kumuseruka mu maso bazi ivyo bamugiriye. Imana yacu nidutabare. Ariko ikimenyetso rurangiranwa ciwe, igitangaza rurangiranwa ciwe cabashije kubihindura. Imana yacu nidutabare. Nawe urafise ico Imana yakuremeye, nuko gusa utaragirirwa ibakwa ryiza ngo ukimenye, ariko kirahari. Icompa rero mu kurindira ugashishikara ugasenga Imana, ugashishikara ukagororoka, ugashishikara ugakora ibikorwa vyogufasha gutera imbere, vyogufasha gushika ku co Imana yagusezeraniye, hanyuma umunsi isaha n'isegonda utazi kizogusanga kuri tere nk'uko Petero na Yohana nabo ivyabo byabasanze kuri tere, ngo nko mu gihe ca 9 bagiye gusenga nk'uko umugenzi wabo wari uri. Imana icibahuza n'ikimenyetso cabo rurangiranwa, ngo ab'i Yerusalemu bose barakimenya, mbere n'ababagwanye ngo barabura ingene bogihakana, naho babona ko vyakozwe n'abantu batigishijwe. Ariko mugabo ntawe ari gutangira ico Imana yavuze. Hariho ico Imana yavuze ku buzima bwawe, hariho ico Imana yagusezeraniye, hariho ikintu gipfundikiyemo umugisha wawe, hariho ikimenyetso rurangiranwa. Kuko iyo kibaye kiba rurangiranwa, ntikiba novuga ngo regionale gusa, kiba rurangiranwa. Abantu bose bashobora kukimenya, bashobora kukikuvuga, kukuvuga ati naka vyarahindutse, naka ari mwibi, naka. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunze ba kino kiganiro igitondo gishasha cyacu cuno munsi, nano majambo rero tugomba tugarukirize ngaha. Hariho ikimenyetso rurangiranwa, vyanka vyakunda Imana yashizeho kubw'ubuzima bwawe, ukwiye kukimenya, ukwiye kukirindira, ukwiye gusenga, ukwiye kugororoka, ukwiye gukorera Imana. Ngaha tubona ikintu kinyegejwe muri ibi byose byabaye kuri Yosefu. Yosefu yaranka icaha, aravuga ngo no kubahuka ni gukora icaha kingana gityo. Hari ingere n'agaheta, naho noba hariho ibyaha bindi noba amaze gukora, ariko igicoco ntaco nokora. Yaratinya Imana, yarubaha Imana, yaranka icaha, kandi ibyo byamuhuje n'ikimenyetso ciwe rurangiranwa, byamuhuje n'igitangaza ciwe rurangiranwa. Niyo mpamvu na bugingo n'ubu tukibivuga, tukibisoma, tukibibwirana ivyamubayeko. Iyo aza guhemuka, iyo ataza gutinya icaha, iyo aza gukora ibyo muka Potifari yamubwiye, byari kuba biheze intahe yiwe ntitwopfuye tunayimenye. Imana yacu nidutabara. Ariko mugabo none turazi ko ari iby'ubuhizi yakorewe, byamwinjije mu kimenyetso ciwe rurangiranwa, mu gitangaza ciwe rurangiranwa. Imana yacu nidutabare. Rero sinzi ubuzima urimwo, birashoboka nawe yuko
hariho ugutabarwa wifuza ku Mana, urakeneye kumenya ngo mbega Imana jewe yandemeye iki, yanteguriye iki, imfise ko amasezerano yahe. Twagomba dusenga Imana, ariko mugabo hamwe no gusenga Imana ngo ishishikare kuduhishurira aho ibyacu binyegeye, nk'uko Yosefu yamuhishuriye akamenya ati bwa wundi nzoba mukuru. Ibyo ndiko ndahura nabyo byose byerekana yuko biriko bigwanya ukuba mukuru kwanje. None rero dusenga Imana, ubwira Imana ngo Mana mbabarira, byarangoye, narivangavanze mu byaha, sinabaye umuntu ari integre kuri wewe nk'uko Yosefu byagenze. Nanje byari rimwe canke kabiri ndahusha umugisha wanje, ariko mbabarira ibisigaye mpishurira, nyereka umugisha wanje unyegejwe hehe, ni ikihe kintu nokora kigacamwo, ni iyihe mpano yanje, ni ikihe kimenyetso rurangiranwa canje. Imana yacu nidutabare, kuko igihe cose Imana igomba gutabara umuntu imutabara iciye muri ca kimenyetso rurangiranwa yamuteguriye, ca gitangaza rurangiranwa Imana yamuteguriye. Nico Imana ibicishamwo, kandi bicishijemwo bica bigenda neza. Turarangije rero, ni umuhigwe umuntu ashishikara kurwara intambara yo kurwanya icaha, yo kwanka gucumura, yo kwanka kwandura, kugira ngo uyu muntu agumane ukugororoka. Uyu muntu bizotuma impera n'imperuka ashika ku Imana yamuteguriye, igitangaza ciwe rurangiranwa, igitangaza cyangwa ikimenyetso rurangiranwa kizomuhindurira amateka, kiri mu nzira kizi. Uyu muntu n'umuhigwe azogishikako. Ariko umuntu atabigenza gutyo, umuntu ariko agendera mu ngeso mbi, umuntu aba kure y'Imana, umuntu Imana iraba ikababara kubw'ivyaha bimuboneka ko, iyo muntu n'umuhombe, kubera birashoboka cane ko yorinda apfa adashitse ku kimenyetso ciwe canke se kumugisha Imana yamuteguriye. Ico Imana igomba rero si ico, ntigomba yuko wohusha umugisha, ariko igomba ko umugisha wawe ubu wawe. None rero nano majambo twagomba dusenga Imana. Tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha, mu bice bizokurikira bizoshishikara gushimangira rino jambo rivuga ngo ikimenyetso rurangiranwa. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane kubw'ano majambo twumvise ko ari ikimenyetso rurangiranwa umuntu wese yaremewe, yateguriwe, wamusezeraniye, kibasha guhindura amateka yiwe. None umuntu yumvise ano majambo akaba avuze ngo Mana nsanze kumbe ari jewe nitesha umugisha, kuko ndi umunyavyaha ngendera mu ngeso mbi. Akaba avuze ngo Mana mbabarira, nyezo ntunganye umpindure ngire mushasha. Uyo muntu ucumugirira neza, umweze umutunganye, umwe kwemerwa nawe, maze ibisigaye wongere umuhuze, umukonekte kuri ca kimenyetso, ca gitangaza ciwe rurangiranwa, hanyuma kize kimuhindurira amateka umunsi camushitseko. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu niho tubisavye tuvyizeye, amen.